twumva tubashikirize ivye amadosiye ivyegeranyo bikuru ibikorwa bikuru ije n'agateka kazina muntu arishoto yaragerageje gukora kugira agateka kazina muntu mu guca cy'u Burundi gashobore gukomera ndetse n'ubutungane bushike ku butungane by'ukuri byigenga kandi ubutungane kuri bose. Dutegerezwa gukora bimwe vyimba mutima kugira ngo ubundi bwacu umurundi wese yishire yizane mu vyiwe no mubiwe, aho ubutungane gukorera abarundi bose atari umugwi kandi bukora bwisunza amategeko y'igihugu cacu akingira agateka kazina muntu ndetse na mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu. Twaba twabinyesha yuko isa tuvugana kuri muzo mushasha gutungane bushasha hariho umushikiza manza kizigeza Republika mushasha umukenyezi ndabesha yuko mucega dufise isa abanyororo ibihumbi abanyororo 792 nibo tuvugana isaha bari kubarekugwa guhera mu kwezi kwa 12 gushika tuvugana ndago namenyesha Bujumbura bitwa Mpimba hari kamaze kuri kugwa mucega dufise 375 Ibubanza 204 Igitega 176 mu Rumonge Miboro ya Rumonge 37. Mu maisho kandi twarakoze muri umwaka uheze 2025 kubijanye n'abakenyezi b'abafakazi impfuvyi zirenganywa zanyagwa ivyabo amatongo n'abantu bamwe bigira ibihangange mu gihugu bitwaje amabanga bafise mu nzego z'igihugu, abandi bitwaje ubutunzi bafise kuko bitwa abagwizatonga. Muri ivyo rero muri Eshoto cyo twita muri spoliation des biens mu kwiba ivy'abene gihugu twarakiriye amadosiye 32. Ayo madosiye yaragizwe n'abantu batsinzwe abene gihugu abafakazi bakatungazwa n'amasentare ariko ababanyaze ntibaveyo n'amasentare agashikiriza kubera bitwaza inguvu bafise. Kuri ivyo rero n'abantu bamenyesha yuko twarabanye urugamba ndetse muri Eshoto jewe nyene turakubizira umugani turorashira nduheba amadosiye 28 yarose nyinshi tomoye ndetse n'abagwiza tunga hari ni dosiye y'ubanza ari muza tunga abene gihugu bashika 300 hari imiryango igizwe tuwa n'abana usanga abantu igihumbi. Twari tubutungane turagwana ingwano turitwa na Sebarundi utungane bwatunganirije no munsi umwiza tunga yarasubije inyuma bene gihugu baratekanye. Amadosiye asigaye nayo turiko turabandanya abiri ari mu by'umukuru w'igihugu twaramandikiye imwe niyo societe y'abanyamahanga bari kubaribwa izuba riva n'akagwi k'abantu bamenye bamwe biba twitwa abaspoliateur. Izindi nazo twari twinze z'ubutungane n'amaparike tuko twazikurikirana kugira nabo bigende neza dutuze akabikabishe abantu bigira byinshi mu gihugu bagomba kwiba iby'abantu bagomba gusubiza muri za leta zaryogora duhure dushaka ubutungane ko bwubahirizwa amategeko akore mu gihugu atawigira ngo asumba abandi. Kwa gatandatu twarakoze turakurikirana kandi yuko hari amadosiye twasanze dasanzwe yari yarashikirijwe n'amasentare arabana banduka amadosiye 6 turasikiza inzego z'igihugu kugira abe kubahiriza ingingo z'ubutungane. Ingingo z'ubutungane zitubahirijwe ntidushobora gutera imbere n'ijambo rakazuza bikunda tutegeza kumva yuko mu gihugu ingingo z'ubutungane ari karamugane bacura ubutungane buvuze bose bubahiriza kandi mu butungane bagakora neza. Hari amadosiye 6 tuko turanigana nayo twatanguye mu mwaka wa 2025 harimo abantu bigira abo twita ibihanganga abakoca
turasunika ingo zigomba gufatwa bagasubiza inyuma, ndetse bamwe hari ni dosiye zimwe twavuze imbere y'icyo mukuru w'igihugu. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.